bakunzi ba JCTV mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye nkuko musanzwe mubimenyereye turi mu kiganiro c'inkino kuri JCTV cuno musi aho tugiye kurabira kuri byinshi muri football haba mu nkino zabaye ku munsi wa gatatu no mu munsi wa kane muri UEFA National League aho Alemanya ari kitana mu mitwe na Portugal turaraba kandi ku rukino rwari ruryoshe cyane rwari ko ruhuza umugwi wa Espagne wa Lamine Yamal hamwe n'umugwi w'Ufaransa wa Kylian Mbappe turavanga dukubitire mu yindi mikino yo guhiga qualification ya Coupe du Monde izoba muri 2026 izobera muri Amerika aho turabira ku nkino zibiri tugena tudicako turaba ukuntu zagenze urukino rwahuje Equateur na Brazil aho bagiye banganya ubusa ku bundi turabe n'urundi rukino rwahuje Argentine hamwe na Peru aho Argentine yatahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe duhejeje kuraba neza kuri izo nkino no kugenda tuzicako turaja mu matransfer ariko avugwa mu migabane y'Iburayi aho duca mu mugwi nka za Real Madrid za Man City aho duca no muri Galatasaray gato tugena turaba amakuru y'amatransfer ariko agenda avugwa bazi yuko muri transfer hari amakuru aba yabaye officiel hamwe n'anda akibakiri ankura yose tugena tuyarabira hamwe ashoboka turayavuga ko nongere kubashimira uko mugiye kubara natwe turagenda duca kuri ivyo hama nkuko bisanzwe muri kumwe na J Frank Muyimuntu ndi kumwe n'undi mugenzanye dusanzwe dukorana ikiganiro saro mudakora mu kijimeze neza cyane bandashima kabisa make zejo azibonye gutemuta zaro mwotsi zose zari zikomeye zari match za cyaduteye ushonko kuko habonetse n'ibyo twari dushaka zari match zari ziryoshe kuraba match z'amagori ko match za atabunebwe zari ziteye hari match nyene uri kurayiraba nyene uvuga vraiment sinibwe n'umuntu aba yarisha avuga ati je vraiment match ndavye naho noba nayiri 5 nkuko bakunzi ba football barayimenyera hari gihe turabi match bishi reka tubandanye ntidukoreye ku mwanya hama duhere ku rukino rwabaye ku munsi wa gatatu rwahuje Portugal hamwe n'umugwi wa Alemanya Salome ni match wayibonye gute aho umugwi wa Portugal wabashe gutana itsinzi yihesha qualification yo gukina muri finale byari ibintu bisa nibigoye kuko umugwi wa Alemanya waraboneka yuko tugiye mu match asanzwe babahuza byaraboneka yuko umugwi wa Portugal mu gutakunda kugirirwa amahirwe gutsinda Alemanya ariko warashoboye kubikora mbega niki bo barakoze niki bigiye hamwe nk'abakinyi kandi umugwi wa Portugal warusanzwe ufise abakinyi beza ariko kubona intsinzi bikagora niki cyabaye buhinduke kugira bashike ku ntsinzi imbere bashoboye gushika muri finale ubwanje no vuga ko igama match ya Portugal na Alemanya habaye changement de dominance kuko match gitangura harabayeho kudomina gatoya kwa Portugal muga Alemanya ikindi bruya igaruka kare kuko na composition ya Roberto Martinez harabayemo icyo no vuga kwivangira kuko kuzana João Neves kuri kabiri imye Diego Dalot Medoni hari ugacha ori yo kuza ko bitinga muri no misi tugizimisi tumubona nk'umu numero 6 tumusantine abikora neza paraporo ya Ben Diaz wewe hari muri championnat itari spectacle cyane uga hari ukuntu umanteneri wewe asetting ibintu byiwe kuko zino match ni match abantu badaha agaciro gusa ni na ya match idesida mbeka nakayogoma kuko ni match abantu baraba gacuraba kuri Alemanya nawe ni ya system yiwe system igoye batatu bari ya system muri iwe animation yayo iyo babaye efficace ni system bakwepoza gukina bikeya bakakoreka ugakina muri aho turabona mita ya mbere ko nta gori ryarimo nta nagasukari ariko Alemanya yaje ibatsinda kuri witsi azashiramo aza asa nk'ubereka yuko burya uko byari bisanzwe bimeze ariko bigiye kubandanya kuko hajya umuntu atanguye kugutsinda yarasanzwe gutsinda abashatse kukwereka yuko kugutakariza icizera kwereka n'ubundi kuko byari bisanzwe bigenda ndongera ndagutsinda abimwereka kara ariko bitabujije ko Portugal iza kugira impinduka igatsinda
none Salumu burya ikena rya Musiala mu mugiseruka gihigwa Alemanye woba waragize ico ugira kugira Alemanye ishobore gutakaza no mukino ikena rya Jamali Musiala birumvikana kirigurwa 70% kuko niwe muntu ubona style doji y'abadagi ayifise muri kuko n'umukinyi agumana umupira akinisha kuko iya system ntibakinisha abawinga bari tipiki kuko wana nk'imbere hari Wits Atman Bade agashazana na n'umukinyi yitwa Leroy Sané yari Leroy Sané Florian Wirtz Atman Bade na Atman Bade na Mixes Straight amba niya system yo kuzana abakinyi batari muri offensive sibeza kiretse rero isane we dusanzwe tubizi akina mu system yabandi ya batatu bane batatu niya system impoza yuko bufise umugiye mu premier batatu babiri bane umwe umva uwo mwataka inyuma yiwe ufashe rero isane nk'umuhi kwa kwinyagamburira kwiwe akina mu mazone kuko muri ko warabona neza ko muri mite ya mbere Kimichi niwe ari kakina ijya zone yose yagera kwa adversaire muga abadagi bakigaruka muri mite ya mbere Florian Wirtz yigaragaza ko umukinnyi ari kwisoko ari kararonderwa ameze neza abari karo yashoye guhesha n'igitsindo kimwe Alemanye mu rwa Alemanye waronse umukinnyi ari tarantiwe muga Portugal ntiyacitse intege Portugal yo anabona bari ko banaratana naje nivyo mvuze ati burya kubera dusanzwe tuzi yuko Alemanye imaze gutsinda inkino nyinshi Portugal kandi akaba ari itangura kubatsinda ariko Portugal ntago byigeze bica intege kuko arabonye baraje baragombora barashaka no kudefend itsinzi yabo umupira urangira 2-1 numva ko ari akazi keza ku mugwi wa Portugal na Cristiano Ronaldo korazi yuko biba ari ngombwa yuko umugwi wa Portugal ushikimbe ko tuma tubona babakina meje neza nka Cristiano novuga yuko iyo na Portugal tabandanye deno bishira kuri Roberto Martinez kuko gufata nka Vitinha umukinyi mwiza muri kano kanya kuri urya mwanya ukamwicarika ukazana Beneves kuko na match niwe yayihinduye match yahindutse aruka koze Vitinha yinjira aruka koze igyara passema uko Francesco Conceição no kuzana Semedo uko yasubira kuri kabiri Vitinha aja hagati Conceição aja kwa Trincao match yari yamunaniye kuko nka karise nk'imite za mbere nta kintu na kimwe twokibukira kuri Trincao yakoze sofu Pedro Neto yapen kuko yamukinishije 11 kandi asanzwe akinisha kubafu bigora cyane gukuvra umupira ujana imbere ari najo biranabagora kuko umunimero kabiri agufunga neza ko agufungira kuri kwa kuguru urukora jimbe nawe abariko ni kwa kuguru ababona kuko muri no misana system de yarahindutse umunimero kubafu aja kundwi umunimero ukinisha kujaka umunimero ukinisha kubafu aja ku 11 ukinisha uko agakina ego hama Salumu reka twifurize imyiteguro myiza ku bakinyi ba Portugal bariko bitegurira finale gusa tugenda tuva kuri urwo rukino tugenda ku rukino rwari ruryoshe cyane kw'iryo joro riheze rwariko uruhuza umugwi wa Espagne habonetse ukwigaragaza cyane kwa Lamine Yamal hamwe n'umugwi w'Ubufaransa yari match ikomeye ngira mwese mwayiravye twese isi yose yari urukino iri gitegereza rwashoboye kubonekamwe n'ibitsindo byinshi cyane kuko ibitsindo 5 kuri 4 aba ari urukino ruba rwabonetsemwo umupira mwiza ntago ari je defensive iba yabayemwo umva aba ari urukino rwuguruye ku mpande zose Salumu ndaze n'urukino waravye mbega niki umugwi wa Espagne uba warakoze kugira ushure gutsinda yihanije naho nabonye naho batsinze kare ariko mu nyuma bagiye gukora amayeri ibitsindo bitatu byose bigomborwa mu minota mike cyane reka shatse umbwire usesangure ku ntsinzi baronse Espagne ha mu Bufaransa turabugaruka ko mu nyuma nabwo turaba mbega esheke Ubufaransa bwagiriye esheke he kinovuga itandukanye hagati y'umukino w'ejo wa France na
aba Espanyol bavuga yuko nino generation nshasha turiko turabona Lamine Yamal niko Williams kuko bobo ntibakeneye yuko baha umwataka do point afise iryo zina nubwo bazanira wa wundi atazwi ngo yazobare kuko yazobana se equipe nini yafise uvuga ngo yuwa mwataka typique umwe abantu bose baba bari kwitara babona muga kubufatanye bwa Niko na Lamine Yamal ni nabo tubona ari itandukanye kuko no hagati kuko ino generation ya Espagne turiko turabona no munsi Durafuente yabahereye kare ni nayo equipe no vuga imaranye igihe so fubano bakinyi bakeya azana ngo Pedro Porro niwe mukinyi batavanye hasa abandi bose ubusanga ari babakinyi bazinanye kandi ikintu cyitwa collectivity kirafasha equipe kuko equipe basanzwe bakina nka equipe iruta yayi ni ibitandukaniro kuri ya equipe ikina nk'umujwere umwe tuvuga ati byose niwe twabihaye muga Espagne ikina daily collective itandukaniro rega cyariza kubande baramini Yamal novuga nta muntu n'umwe atavuga yuko ari umukinyi w'igitangaza ubu dufise kandi akiri umwana muto cyane kuko uravye nk'amajedi ko rakina nta gutinya n'ukuntu yisanzuye ntatinya guca mu bigatane 3-4 ambari fiere n'ivyakina mu bisa naho ubonera umukinyi ari tanti kuko umukinyi afise iyo mpano umubonera ahantu hahandi bigoye muri za duwere zisaba ingufu kuko nta myaka 17 afise nta bagari nini yaragira mu bwabo tekenisite yiwe niyituma byose bibarate novuga yuko Lamine Yamal na Niko Williams nibo bagerageje kugora naho Durafuente yagomba yikoreka kora remplacement zigoye tutanogaruka ko icyubu Faransa bwabuze ari naco Espagne yabarushije gutsinda amagori menshi aboneka kandi amagori amwe yatsinze habaye mu erreur tactique mu Bafaransa defense yabo uraboneka atari defense ari beze neza ko match kwima umukasere gufata muri make novuga yuko kubura Saliba na Upamecano yeshe gikomeye ku Bafaransa kandi no kwima service za Gusto ukazana Karuru nayo kuko Karuru baramugoye gusa ni gupima abakinyi kuko Abafaransa yaba Espagne usanga abakinyi babo bafise n'imikino myinshi muga Espagne novuga yuko iki nikira Espagne ku mugabane w'Uburayi ikiratsinda umusubirizo kandi itsinda amagori menshi ubu dufata nk'umugwi wa mbere ku mugabane wa Burayi n'umugabane w'Uburayi Espagne niyo twovuga yuko iri imbere kandi ifise abana bakiri batoya bakina neza basi umukino bariko berekana abakino gihe yumva biranagaragara uri ndutsinda itimu Ubufaransa ibitsinda bitanu Morata na Rodri na Unai Simon nibo bakibona bo basa n'abakoze abandi bose ni generation imwe ni naco ushije kuba bafise icyo bitwa collectivity cohesion mugabo ugasanga izindi equipe bafise abakinyi twitwa ngo nabakinyi b'amazina tubabuze equipe tuyibura yose nico kintu babarushije Salumu Ubufaransa ni bigihe byategetswa gukora batakoze kugira babashe kuganya intsinzi batsinde babandanye bashike muri finale nakare shaka cyugendera zako kuri uyu mukinyi wacu Dembele urukino rwejo ni urukino twumvamo amazina abiri tukumvamo Dembele ya Yamal umva na mazina ariko Lamine Yamal yigaragaje mu match Dembele tutabonye yarakinye yego sebo ariko ni wa Dembele twabonye mu isura tutari tumukeneyemo habuze iki kuri Dembele habuze iki kuri equipe y'Ubufaransa ashaka kugenda ubivuze ko twumve equipe y'Ubufaransa novuga ko na Didier Deschamps yiwe ko afise effectif nini kandi yose tuguma tubona yabo winjiye yabo uvuyemo kuko niba abakinyi bose bari muri za championnats zitanu zikomeye gusa si Dembele wenyine kuko na Desire Doué spectacle twari tumwiteze ko sizo twabonye mugano mvuga ikintu Abafaransa babuze yarido wa mukasere kuko André Rabiot nawe nyene akina nk'umu box to box na Manoko nyene akina ivyo nyene kuko na Manoko ni wa mukinya bari imbere gusa ori Chouameni wewe icyafasha ntiyizeye muri kwa kugumana umupira icyafata ni gukuruvuro ni kwa kibaro adversaire akayiha umwe abishoboye nawe agasereka kuko n'Abafaransa imipira myinshi baro
wasanga ari imipira ikiva kwa Theo Hernandez na bya bipira birebire kuko nibayikishaka cyane n'imipira ba Kemarenge bagerageza ba Konate bande muga abafaransa no kubura kwa defense yabo yari yakinije ku mukino wa Croatia akabura na Jire kuko Jire Konde wewe mu kwataka si mwiza muga mu kudefanda afisiyo karite abafaransa nuvuye ko babuze elema zine babuze defense centrale yabo yose babura no mukasera kinivyo bintu nyene aza gukasa hagati mu kibuga bongera babura no mu numero 2 kibindi byose kuko asanzwe abakinisha uno musa atanguje barikora hicaye duwe nta jije manini yatumukorera mugabo uno musi wicaritse Chouameni ugaza na radio bikagenda kuje bahagutsinda kuko abafaransa niwe byaheruka kuba inyuma y'imyaka 34 abafaransa batsinda amagora arenga 3 ane kudubu urumva ni equipe yari maze kuba stable nayo nyene mugabo byarangiye nabi muri football niko biza hamwe hari ikindi kintu Salum nashaka tuvuge gatoya hari ikintu nabonye jo kuri match ni bitsindo uko byagiye ibitsindo byagiye byinjya mu myanya mito ikurikirana sinzi ko wabibonye niko Williams yatsinze igitsindo ku munota 22 ku munota wa 25 Mikel Merino abasizemo igitsindo kigira kabiri urumva iminota 3 itabinakwiye barabona mu mwanya muto ikintu ushaka kuvuga niki habaye kutumvikana muri defense yabo itari meze neza kuko bari bagutsinze igitsindo mu munota ingahe ikindi kaca cinja nimba bisiguye defense yanyu biri ku rwego ruri hasi cyane ya Frank ikintu mvuga defense ba impoda cyane kuko nta rido ibifise kuko defense tuyibona yijagaraye mu gihe hagati mu kibuga naho hari menace ugashitanga rero kuko umukino weje abafaransa ni bari bafite defense yabikomeye wasanga ni defense ikorana amadeshe tactique mu kibuga kuko Kemarenge ntaza gukuvura nkuko bikwiye Kemarenge ibyakina akira nk'ibya Konate kukikosa ibaza kujya gufunga umukinyi muri aba defenseur babiri mugiye gufunga umwatagore ya Zabari kakazi kale gukogwa na Chouameni karabuga gora kuko bose bari kanarindira ko Chouameni yinjira tukabibura kuko Manu Kone yabarabyo amaguru yose babatse wasanga bari ko baragaruka inyuma kuko nabakinye kuko twese twaramurindiye Chouameni twibaza yuko ngira ari karabona erera ahiri kibera muzana ariko tukabona yuko yihagaze ko Chouameni arari agatebe imatch irarangiye umukino ntihabura umukinyi ubona ati uwo mukinyi uko biri kose ntiyatanze ibyo yaraguye gutanga kuko nk'igitsina cya gatanu cya Lamine Yamal Kemarenge kure ku mukinyi nkagurya akagenda muri kumwe muhagararanye irya nikosa kandi faute nécessaire muri football mu bisanzwe ziba zikenewe muga ore gukora faute nécessaire ubwo bagiye gukora faute yo muri surface de réparation ibyara penal yariyo atari ya penalty yo vango haye equipe penalty atari abafaransa babaye impoze cyane bararushije kuko Espagne ifite abakinyi banyaruka bakubita contre attaque hagati mu gihugu ifite abakinyi bazi gutanga umupira aho ukenewe kucugira rero Lamine Yamal niko biri amuzi bo bazi gukora eshanje kugira kuko umwata muri Espagne ni Barcelona 2009 ya 2011 bo bakina umwataka nabakenewe cyane ni zino stade za Pepe Guardiola twara Premier League zibiri hata mwataka fisi kama gora karonko amagori aboneka anze yaba winga kuko no mediateur araza akagutsinda Pedri ibaze nk'umukinyi nka Pedri akisanga ahagaze muri rya zone wenyene agatsinda igori nka yo ba mediane wa defense bumva ko baba nta kuvugana nta nzedi bihari wari wese aba yize ngo nakarabikora hama Samiri reka tubandanye ku kindi kintu imesha makuru byose by'Iburayi byo muri Espagne byaguma bifise imvugo ivuga ati barondore tuzoyibone ku muntu azoyihabwa tuzoyibonera ku rukino rw'umunsi wa kane kuko twabona amasura abiri kuko mu bisanzwe urukino rwejo gwerekana amasura abiri ya Yamal hamwe na Ousmane Dembele ariko tukaba twabonye yuko Lamine Yamal yiyerekanye ku
ku rugero rushimishije kurusha Dembele. Kubwawe nawe ubona yuko Ballon d'Or urukino rweje ariko rutwereka ko yatanzwe kuko mumenyesha amakuru turumva yuko niko babivuga ego sivyo kuko Ballon d'Or uko nitangwa barabivuga kandi amerita gutwara Ballon d'Or. Mugana Roberto Martinez match iheze yo kuwa gatatu yavuze ati Vitinha amerita gutwara Ballon d'Or. Umva hari ibintu bivugwa na wewe kubera hari n'ikindi kimesha makuru nabonye cyari cyanditse kivuga ati iyaba yari kivuga kuri iyi nkuru yarayirasikira bivuga ati turabiye ngo ku rukino wowe yavuga ngo mu minota 30 ya nyuma y'urukino kuva Ryan Cherki yinjira wewe yabona yuko Cherki yakinye umukino mwiza cyane yabona yuko karo yotwara Ballon d'Or bivanye n'urwego yerekanye mu minota 30 gusa ibyo ntabyo twoshimika kuko buri muntu wese avuga ibintu ariko kubwawe ubona yuko byari bikwiye yuko Ballon d'Or igishusho cyayo cy'umuntu azoyihabwa twobirabira kuri rya match yabaye ku munsi wa kane. Ballon d'Or kwitanga harimo amakriteri bongejemo yaba iyi Ligue des Nations na Mondial des Clubs ko yabo Dembele afise iyo Champions League nanyene yahora ari character konta cyane muri tuzi uko na Yamal atazoseru kandi na Lamine Yamal nawe numu finaliste wo kuri Ligue des Nations nanyene bongejemo hogira icyakoze urumva ho bakiriho dude mugaye ikindi kintu Dembele novuga abarushi umva tuvuge yuko Lamine Yamal kubandanya bimwongereza amahirwe kuko aravuga ati ni senka aravuga Ousmane Dembele azoja muri Mondial des Clubs uri kuravyumva jewe sinzoba ndiyo uri kuravyumva arashobora kuja muri Mondial des Clubs ugasanga arabikoze neza bimwongereje amanota reka nanje nkore muri UEFA National League nkore kuko byo byaraye bimuhiriye kubera umva bimunaniye dufate yo nkiyo Ousmane Dembele yakina neza kuruta Yamal kuko Yamal nejo yaronse amanota meza n'ibice 7 kuko ukora byumva umva byari guha amanota yiyi match bawe na Espagne mesh kuri Dembele akanongera akagira andi mahigwe kuri Mondial des Clubs urumva byari favori kuruta ariko ubu bicaye bijyane kiribe kubera Yamal ya participe kuruta muri iyi National League uri kurabyumva kuko yamurushije aho deja byose byaragaragaye twese twarabibonye ahubwo amaso ubu dutegereje kuri Ousmane tumutegereje kuri Mondial des Clubs ari naho Lamine Yamal azoba bundi nawe arabavuga mbega umuntu turiko duhangana azitwara gute Lamine Yamal kuma Ballon d'Or bari kure y'ukuri n'uya Dembele ntari kure y'ukuri kuko ni n'umukinyi ariko aratwemeza umva wari wese araba Lamine Yamal amwifuriza Ballon d'Or kuko n'umukinyi ariko arakora ibitangaje paraporo n'imyaka afise kandi rero ikintu kuko ino aba Espagne niyaramuka itwaye Ligue des Nations Lamine Yamal azoba yifisemo senkani porusa kuko na match yaba Hollande yabaye ikinyuranyo n'ubwaho cyo penalty kuko wari wese arayitsinda cyangwa yihusha muga turabye travail individuel Lamine Yamal akorera Espagne biraboneka ari umukinyi afitiye runini umugwi wa Espagne kuvubu no muri kazoza atagihindutse Lamine Yamal n'umukinyi ariko abyifatamwe neza mbere tumufata nk'umukinyi w'igitangaza kuko bari kwamushaka ku rwego rwa Messi na ba Cristiano ko ni sura shasha turiko tubonamwo isura za ba Messi za ba Cristiano kera turiko umva nayo masura ariko agaruka ubu turiko tubonamo hama Salum reka tubandanye tuje mu tubanze duje mu nkino zo guhiga Coupe du Monde ya qualification ya Mondial izobera ya 2026 nkuko nayivuze izobera muri Australia, Amerika hamwe no muri Canada nkuko bisanzwe hari inkino zibiri zariko zihuza hari urukino tuza guhagarara ko rwa Brazil bariko ruhuza Brazil na Equateur urukino rwarangiye Ancelotti atakivuyemo Ancelotti yaje mu bisanzwe arazi yuko Brazil
ni ekipe muri bino bihe itagiteye ubwoba gusa ntigiteye ubwoba ariko ariko uravyumva bazanye Ancelotti bavuga ati kuko abakinyi barahari ntawe utabiza ariko turabona yuko urwego rwa Brazil umusaruro uri gutanga udakwiye Ancelotti twamuzanye Ancelotti urukino rwa mbere bamuzanye nta musaruro yego ntawe uvuga ngo gusa hajya kuri Brazil tuvuga byapfuye kuko Brazil ni ekipe tuba dukeneye intsinzi amanota 5 Ancelotti byamwankiye ararabura n'igitsinda wewe niki kiriko kirabura konze abakinyi Brazil bahari bihanganye bakina mu ekipe meza bo bivuga ko iki Salon Brazil kuzana Carlo Ancelotti ni wa muntu bari kuko bizeye Sevafise bizera yuko ari wa muntu azobaha ibyo babuze batite ba Santos bandi muga kumupimira ku mukino umwe kumupimira kuri no kuko ndazi muri no mikino bizogorana gusa azobahita ubwo ni bamurindire 2026 kuko nwa azoronka sinovuga ngo azoronka umwanya wo gutesta abakinyi bose kuko ana nta gihe kizohaba kuko ni kumara ino Coupe du Monde club bazo dabora ama championnat zobanza here muri 2026 neshatse kubishira mu mwaka ama championnat zobanza here bace baronka iyo detente bice kuko iyo umuselectionnaire wa national yarose umwanya wo kuraba kuko uno munsi cyo turavuga zino iki cyo turavuga iza Espagne ngo zifise bandi muri 2026 ntazobura abakinyi bashasha bandi bazoba bamaze kuza mugo bana nkararishira ikinamo aba Benadizedwe ntabantu ba president yuko no mwaka ashaka kuboneka apere yabo muri club national muga niho muri 2026 kuri Brazil no kuri Brazil tuzoba tubuze kubona undi mukinyi yo kwifashishwa mu gihe Brazil dusanga tuyiduka ifite abakinyi benshi bakomeye muga kumukorera jijema kuri match imwe numva yuko babihenze gusa akazi bamwiteze ko ngiye kumucira urubanza bamuhaye akazi gakomeye nawe nyine n'umuntu gusa afise abakinyi beza kuba afise abakinyi beza rega bategezwa ko mwitega ko ikintu gikomeye kuko baguhaye abakinyi beza bakaguha uburyo ekipe nka Brazil nta kindi kintu itegezwa kuko itega muri national ho bitandukanye muri club ko muri national baraselektiona abari meyere ko kanya nawe akazafise nakazi ko kudetect abazoba bagizweho muri ako kanya atire tuvuge rero ndusaba umuselectionnaire mbe abo wahisemo muri babandi bose ufise wahisemo abakwiye ari naho tubonera ubu abaselectionnaire bibihugu naho tuba dutangura kubati kanaka nashoboye kuko afise abakinyi bose bashoboka mugabo ntatanga ibyo tumwiteze ko ati rero bamuha umwanya novuga ko bamuha umwanya kuko bino bihugu bifise abakinyi benshi bakoze biba bigoye bisaba legend wari wese aravuga kandi n'umufana wari akarere kose abarimo aravuga ati Brazil gute ko twizuka ari ikipe ikomeye yabuze yumva ucusanga banaye umwidegemvyo kocha hama Salum dukubitire mu yari karavugwa hanze kibuga mu bintu bijanye n'amatransfer iburayi reka tubanze duhere muri Arsenal de Ganas duhere ntago ari transfer shasha ni kongereza amasezerano kwa Gabriel Magalhaes Salum mbega mu majambo make nk'umunota umwe mbega Magalhaes Gabriel gusinya muri Arsenal kongereza amasezerano ko yasinye amasezerano azomushikana mu 2029 ku bakunzi ba Arsenal ni vyiza ubona ari Magalhaes ubona ari umukinyi arakwe kuguma muri Arsenal kumo yikontra y'imyaka 4-3 novuga yuko ni affaire principale kuko Gabriel Magalhaes turamaze kubona nyamukinyi na Bukayo Saka bayimaze n'igihe kuko ino project kuva yayitanguza nawe nyine mu batanguranye nawe nyine yarimwo kandi akazi amaze kwereka abakunzi ba Arsenal abakunzi b'umupira w'amaguru turamaze kubona ko ari mu defense akomeye ariko kumwe na William Saliba bakora partnership ikomeye
ariko no muri national no musarafise umwanya Gabriel Magalhaes akinana na Marquinhos tuvuze ngo Arsenal ikoze akazi gakomeye ikoze akazi keza burya ikipe yaramukinyi agikenewe ikipe tuvuga yuko irikira akora ibintu byayo mu gihe badasohoka ahubwo abahari babagumizaho bakazana n'abandi babafasha kongeza amasezerano umukinyi novuga yuko meilleur joueur wawe kuko nayo ari mu bakinyi iyo aharakomeye akina match zose gusa umubiri no kunda kumwemerera ni wa mukinyi avunika siri umukinyi avunika mu defenseur novuga yuko ni karite abantu benshi badakunda kuko arashaka kuvunika ugasanga umwanya waragiye iyo ugize amahirwe mabi ukavunika hariho uwundi novuga mu umuramplasa komeye wakaza bigukorana neza kuko tubona umuntu aravunika uburore ni bwinshi gusa kuri Arsenal ikoza akazi gakomeye kongeza amasezerano umwe mu beza yari ifise mu bisanzwe byari bikenewe kumwongera amasezerano kuko umwaka naho yagize imvune Gabriel yagize ibihe byiza muri Arsenal kandi n'umukinyi nimba ari mu bakinyi bo muri Arsenal bari mu kibuga bitanga bafise ishaka ntibaba bakeneye kubona yuko batakaje niyo yari match zikomeye nkunda kumubona iyo bahuye na Manchester City cyane iyo na Haaland baba bari muri zuguru ubona ko ari umuntu akeneye gutsinda sikuvuga ngo ni inzigo cyangwa ngo muri football gusa hari abakinyi bakina avuga reka dukine nkeneye intsinzi byanka byakunda hama reka dukubitiye muri Real Madrid ndazaha benshi baba bakeneye kumva bega muri Real Madrid wacu havuga iki soko Salome Real Madrid iri hafi gusinyisha n'ibyakanya gusa ibintu bisa nk'ibyakoretse naho bitaraba officiel umukinyi afate runini mugwa wa River Plate usaza abatazi River Plate n'umugo muri Argentina mu gukomeye cyane mu gukunda kuvanwa amatara yavemwe ba Julian Alvarez ba Claudio Echeverri Man City bweze gukura mwana mutoya bani kari equipe yo muri Argentina isanzwe iramura amatara aho Real akanya basinyisha umukinyi bitwa Franco Mastatuano ukora byumva Samin n'umukinyi byo kuntu nabonye Real isigaye ija guhiga abakinyi muri River Plate basi sinshushe twara tubara muri Real Madrid muri Amerika y'Epfo Real Madrid iragenda guhigayo nubwo icyahora yibanda muri Argentina gusa nahindi irazi no hano hagisigaye amatara afise inyota yo gukina umupira nubwo byanka bageze kure ngo baza bafise inzara nyinshi turabibona mu gihe barose ibyo bashaka akaba ariho bahinduka ugere guhiga umwana ari umwana kiri muco so amanatoza bati guhiga umwana direct nubwo baza gukompeta ni equipe kuko warekuye Julian Alvarez batubona nivageze ko wari wese aravuga ati mbe uyu mwana yaciye kuja guhiga wa mukinyi mwiza muri iyo equipe Real Madrid zirabikora kandi zino equipe zo ku mugabane w'Uburayi zirabizi muri Amerika y'Epfo niho hari abantu bafise impano baraza bakabahiga kare mu gihe bagakorana na equipe bagakorana na projet ya equipe kuburyo uhageze kuko n'abakinyi bari ku mafaranga menshi bivanye n'impano baba bafise hama dukubitire mu ba Sky Blues Manchester City yatanguye kugwiza abakunzi Man City sigaye ifise abakunzi atari nka kera twayicako yari umugwi wa ngonda ariko ubu n'umugwi ukomeye cyane usigaye afise n'abafana sigaye mbona City umufana wayo yitwa na Crystal Palace harakana karize kararira twese twarayibonye bijya n'ivyane bavuga ati football ni emotion irimo ibigumbagumba kuko ni nka kugi ukunda ikintu ukabona kitishime nawe ntiwishima cyo gituma tubona abantu barira si kuri rya katwarayibonye njye no kuri finale yante aho umuntu w'umugabo ubona yari kararira mu bantu kana rero kaka no boy niyo mufana wa Man City abandi bose bariko basoma kubyiza rero Man City yafana igipe ikomeye ubuye kuva Demire oya gusa nawe Salumu erega abantu dukunda ibyiza ntagoza gufana ariko nk'ubu noja guhera gufana Everton yego haraho bishika vure magakunda umugwi kandi ari umugwi mutoya
ariko uje ko fana Sunderland rero ndi kure y'umunezero oya ariko ntabwo cyo ufata naba basanzwe abaje bifanira Real akavuga jewe nifaniye Real ntabwo cyo tumufata nango baje kumuvyiza oya kuko abantu dufise amashusho atandukanye aba Sky Blues turavuga kuri Ryan Cherki umukinyi tuzi yuko Man City yerutse gusinyisha abakinyi babiri babaye officiel bisanzwe City rikiri yubakana irikija muri competition razi yuko ikeneye kongera kugaruka gutwara ibikombe vya IPL azi ko inifite nabiki atari byinshi nkaza Liverpool mu bisanzwe uyino myaka ziguhera za 2012 Man City bene tubona ikipe guhera 2010 kuko Man City kuva 2010 ndabura muri UEFA Champions League guhera 2010 byo umva bari diri bariko iri ankuru ya Ryan Cherki mukanya akanya nakanya iraba officiel ariko ku kantu nabonye imesha makuru byinshi byandika bivanye ni match yakinyejo kuko yari igaragaje byanasunitse cyane equipe ya Man City ko na Liverpool ntitwirengagiza iri nyuma nayo irashaka kwinjira mu idina mani yataruko yabo bisa n'ibiri kubera kuri mbemo nawe nyene mu bantu yavuzwe yuko yorondera Ryan Cherki n'umukonkirega hajyana equipe zaramukonkira bari kumwe kavuga equipe nka Man City umva ucuba wewe urabira ku ruhande gusa sasa n'umukinyi atanazimvye n'umukinyi afise clause liberatoire miliyoni 30 mba n'umwesa uriko byumva n'umukinyi azimbutse turavye kurugera amakipe ari kamuhiga ku myaka afise n'uvuye ko simiki kuko nabandi tyo turabona bariko baragugwayo bagugwa hejuru ya 74 abakinyi ba b'imyaka yiwe ubu gusana ko Olympique Lyon clause liberatoire yiwe mu kuyestima ntibari bazi yuko ari wa mukinyi azohita abonwa n'amakungu nkuko turiko turamubona gusa n'umukinyi mwiza atari uko gusa abisutudeshe tumwe no wa mukinyi mu bana we ukuragoye abarabu turabazi abakinyi badashonje bariko barakina umupira babashaka bigende tugite uko babishaka ni n'umukinyi mwiza tuwedu umukinyi afisa n'imikinire myiza ubona zigucenga nyaruka zigutanga n'amapasi decisive agenda ubundi ko ari umukinyi akinisha ibiharuro byinshi ari n'umukinyi afise niyo karate bwo gukinisha amaguru abiri ukubafu kuri foro paraporo y'ukuryo mugani n'umukinyi muri izo muvuma hose ari De Bruyne urabona aba ikari umukinyi yoba mwiza cyane cyane igituma namugarutse ko naho deal tarahera namugarutse ko kubera muri Man City hari indi nkuru yigenda ya Jack Grealish bisa nkuko umugwi wa Man City utakimukeneye banamukuye no muri liste y'abazokiye kina ko dimondo mvivyo n'ibintu bikwereka yuko atagikenewe mu bisanzwe umukinnyi atakijya no kuri liste y'abantu baherekeza equipe mu bisanzwe yabiboneka yuko uyu mukinyi ntabagikenewe cyane Man City yahisemwo kumushira ku isoko ahivuga ati umugwi wose wo mwifuza ku miliyoni 40 turamutanga wibuke yuko Jack Grealish yaguzwe imiliyoni 115 ata muri Man City n'umukinyi ego yarabaye muri Man City yaratwaye yaruzi ko yatwaye Ligue des Champions aratwara afise travail nini kuko Jack Grealish no umuntu haruka kumubona ya 2023 iyi 2023 yarabaye mubi yaranse kurusha reko uravyumva umva Man City vuga ati nagende ivyo yaduhaye yarakoze ivyo twabanye nuko ariko n'amakritike mesha gumaba mu bimesha makuru mu bantu baravye amahera aguzwe Grealish baravuga ati Grealish amahera yamuguze ntawanye n'ivyo yatanze ubwana n'ivyo yatanze twari tuzi ko azokanshena asezo 5-6 nk'abandi gusa kuko haseze imwe nziza ya Champions League uburyo mukinyi aba yabaye flop cyane ahubwo gusa ahantu bavuga yuko yabaye flop yari umukinyi muto aje muri equipe nziza kanaza no muri equipe ifise umantreneur aramura wa mantreneur gusa Pep Guardiola nawe mu mateka yiwe iyo aguze umukinyi ntamuhire nkuko abishaka uwo mukinyi aramweka ko yishyuza Jack Grealish we
Frank kuko umwanya yarawuronse 2023 ubwo niyo Champions League ayibisemwe travail nini kuko yatanze ibyo yarafise novuga yuko abano bongereza ikintu kibakora ko abatabaseriye cyane bakunda kanyobwa kuko kunwa bavuga ati nimborego yo muri Man City kubana twa Champions League bajya yaramaharuye iwe genda wiwera ibyo ushaka akaduha kankoreye gusa inyuma y'iyo sezo yakigwishi yarashayitse turamubura imvune we wakora si amale butira abandi bantu bakora nibwabo nizamvune zo muri entraînement ya majedi koro zimunanira kandi ni n'umukinyi munini afise ingufu ni umukinyi muremure ahubwo ujyagirishi bavuga yuko abantu benshi barabayambeshe kuko ava muri Aston Villa yari umukinyi ya Aston Villa tubona Aston Villa kuko ankora umukinyi urinze umugura imiliyoni 115 amahera menshi umva afise karite nyene atari uko gusa muri football muri transfer birakunda gushika umukinyi akaza yari no mwiza championnat ya yindi nyene agiye mu mugwi mwiza ariko ugasanga ibyo twamubonye ku mwaka yakoze bikanka gishika mu mugwi bikanka ego nago twavuga ngo yuko Jack Grealish ngo nta kintu akoze cyane ariko valere y'amafaranga yaguzwe nibyo abantu bari bamwiteze ko n'ukuntu bari bamuzi umva ntago byerekanye yani twari tuzi ko tuvuga ati kagiye muri Man City ho kuko twese twavuga City raguze igitensi cy'umukino ariko siko byagenze aho tubona abandi bakinyi bamara y'igihe bameze neza kuko umukinyi arambira mu mugwi iyo akuma yitwara neza tukabona banasezerwa nk'intwari ariko ugiye hari uburyo umukinyi agenda mukabona yuko naho yari mu mugwi nta bintu bya hatari ntaco ego yahaye ibyo aba yarakoze ariko ukabona yuko atabirenze hama dusimbire mu babanyi ba Manchester City duce muri Man U umuguri kuri yubaka uvuga ati nanje umwaka ntegerezwa kuja mu bandi bya bibanza byo mu 15 ndabirambiwe kandi ibyo ntibyari byanje atari ubundi ko ndashikirwa ndazanye umukoca mushasha namwe koca mushasha aje mu isezo baramuretse arakoze arashikanye muri finale yarakoze reka tumushimire naho atabashije gutwara igikombe kuko yahasanganya abakinyi aho twoshimira benshi ariko nabo twomushimire ntago twaca tubatera ibyatsi twobashimira kuko urinzi ushika muri finale abarakazuba wakoze aravuga ati reka twiyubake ariko ahiga umukinyi Brian Mbeumo umunya Cameroon Valera Duty jewe shira kwa kora kubwanje ndashira kwa kora ni deal imeze neza ariko Mbeumo umunyafrika yabarahiriye ati nkeneye umufungo gahimbwa maki bo mistenganisenge muri Brentford akeneye bagwize 5 azarembwe 250 kundi ibyo akeneye umufungo w'200 kundi Salom ayo mafaranga kuko deal uko biriko bimeze ubu deal ihagaze ntago mani iratangura kumvikana neza ariko ikibazo c'amahera nico kiriko gitera ikibazo sinzi yuko ubona aya mahera mbe umarika saba Salom arayakwiye transfer zose zikorwa muri Man U tubona ku mishahara abakinyi baza basaba umushahara uvyimbye munini kuko nierere yakozwe kera wari we wese amati by'ibyo bivanye nico ntanga nico nifisemwo sinozera kuraya mbona hari abahembwa ubwo no musira Sancho asoguma muri Chelsea ngo babati twomugabanya kuko adi Manchester bamuhembe bivyibushe urani mbe mu gusaba desase nkani kundwi amafaranga menshi ubwa paraporo y'ivyo atanga n'ivyo abandi babaha amafaranga akwiriye muga kubwanje ntakwiye desase nkani kuko wishize kuri desase nkani ni naho tubona bishira ku gitutu ubwo mani no kubona iri flop kuntu ni ya equipe imukinyi watitwaye neza no mukinyi bari ku gitutu bashira baramuremera kuko abari kayembwa byinshi twabonye rajya na Serge Gnabry aho yavuze ati equipe yacu
tunafise n'abakinyi benshi duhemba batari ngaha urumva gusaba umushahara nkoha rimwe na rimwe uburukurananiza ekipe gusa iyo ekipe gushaka muri no mezi turiko turabona abantu baza muri football bazi kunegosia barashaka kumushira ku 200 cyangwa bakagira hakawe mutu bonus bakora gusa abakinyi baza muri mani basaba amafaranga menshi ubwo mani no ekipe ihemba amafaranga ni ekipe isanzwe inatunze iri mu ma ekipe atatu ya mbere dufise afise amafaranga menshi urumva atege kandi umukinyaje mu ekipe ikomeye ifise itunze ategetswe avuga jewe agashahara n'abari muri meme ekipe yongereje kontra avuga jewe agashahara ndayasinya agashahara mwana gusa no muze muri mani ikosa twavuga yuko ari muri yaje umva mu bisanzwe bavuga ati muri Chelsea baraza baguze umva mu bisanzwe bavuga ati sanga muhere ku mushahara wa nkani ayo mahera ntayakwiye kuri wewe ari karagrava oya ari karagrava kandi rero ikintu gishiki gitutu ko bakinira mani bazira ku bintu byinshi kuko Anthony ikintu cya mbere usanga ntibanerekanye baba sabye tubone nk'uba harandi bahembwa ibihumbi amajana bakidibi ariko amahera bahembwa ega harandi gituma batamukorera dijema ekipe y'imeze neza kandi barabikwereka nibyo bintu kuva nta kujya utakoze Sancho ibaze Sancho bahembwa magana 250 ari mukinya zomara se Fadzal ari ukiniye match zitatu ahembwa iyo noti ukaronka naho umutira kandi mu bisanzwe ibintu nk'ibyo bishira uruhombo muri ekipe kuko ekipe mani twumva ngo iriko ngo ntiyemerewe kugura itagurishije aba academy bayo urumva naho haba ariko arava ivyo bihengeri basinyije abakinyi ego Brian bavuga 55 n'umukinyi aberi ayo mahera gusa ko cyumuhemba uwo mushahara urukora muri make ekipe urukora itembagaza kuko mani no musi twovuga ni ya ekipe egiragura mugabo nta musaruro tubona uva mu byo iba yagura gusa icyo mbona Salumu Brian Mbeomo yari shwadiri kuri mani kuko Mbeomo n'umukinyi oya naje nakubwiye ko ari bare ya Jude kandi sikuvuga ngo umwaka umwe ibiri imyaka maze mu Bwongereza muri Brentford n'umukinyi yamye atwereka ari ku rwego umeze neza twego twahora binadutangaza zikera nanabikubwira nkakubwira Jesse ntahura uburyo abakinyi beza batagugwa ngabajya bahurize itimu zo mu Bwongereza zarabinge kandi ari ubukinyi ndaze we twarabiyagura bizi nkabwa bigenda gute umukinyi hahurize itimu mu Budagarezo kumubona ari ibintu ari kabikorera muhira hari timu nkazaba mani yuzibuza ababinga bameze neza uri ko byumva ariko vraiment ico novuga ati bafana ba mani aho mu nyumva musengere ababosi banyu ino diri kuko turabona yuko niyo banyu niri imbere kuri Brian Mbeomo kandi yemeye yavuze ko ashaka gukinira yavuze jewe Newcastle kuja muri mani jewe ndabikeneye uri ko byumva abwa ndabikeneye ayo mahirwe ntibayatererane bagende basume habe negociation baragira negociation razi kabazungu diri barayitondesha ni pole kandi n'umwanya uracahari mu close twinshi amabonus salary late kizogira n'ibyo usanga n'ibiharo byinshi nicyo gituma gusa haracariho n'umwanya gusa je ku bwanje ni diri imeze neza no ikunda kandi kuko ndakeneye mani kwibona kuri Rwanda we na Premier League iri nguvu ubone Premier League iri nguvu Manchester garukana umwuka kuko Salumu burya Premier League igituma avuga ngo ni championnat ikomeye cyane ntagari ya championnat tubonamo imigwi umwe ibiri itatu ni guhera kundwi umunani gushika ku ya mbere 10 za mbere abari match bipfuza kuraba byumva kandi akacabamo nijya migwi ihera 10 kumanuka nayo nyene abari wa muguvuga eski yega muri Premier League nta mwaka tugira tubana ikipe ikoroka iba yakorokanye amanota ngo Southampton yarabuje amata manisi bego cyarabuje amata Chelsea Sauda umva nibintu kandi amanota Nottingham yari ikeneye yari gutu ekipe yari ega turanayibona iyo zinamanutse ubusanga zimanuka amafaranga ruta a ekipe yabaye yambaye muri La Liga muri Ligue 1 hama
gatoya ntago tuharandira twama tuhagaruka ko Arsenal irikirongera ibiganiro biracabandanya kuri Benjamin Sesko. Reka twizeye ku bakunzi ba Arsenal nkuko bamukaniye bazobishikako bamushikane muhira turabe ngira bizomuhira Arsenal twongere kuyibona ku muvuduko umeze neza. Hama Sarumu reka tuje ku zindi transfer zibiri ziri hiti muri no miss kuri kino gihe zo mubara mwarabu yabambawe Samuel faranga hari kubise ahitaho ruha umuzungu yabambawe kuri affaire ari Hilal inyuma ya Bruno Fernandes Yans nubu bagiye kuri Osimhen aravuga oya ndacyabasha kandi Sarumu n'abakinyi basi umwarabu aje kusuma aguhewe Kristo ni nkuba bavuga ngo umukongomani mu Burundi aje gusuma ngo nta guciririkanye uri kuravyuma nta guciririkanye umva niko umwarabu bari kasuma umva araza gusa ni hamwe iganwa ryabo ritaraja ku rwego nyene mpuzamakungu bakenye ariko barayimurika kandi bayimurikisha ayo mafaranga yabo amafaranga yabo harimo nengu no musuzanye bazanye Ivan Toney ukinya bayebene best bandi unomusuko hari abantu benshi kandi barazana bagushira muri conditions zimeze neza ko byatweze tuzokora indege zo kuzana byo habirabwa kuko wirikira narabwa sana match zabo ziri kare ubirarabwa n'icyo ziri intervene zo mu Bwongereza kuko match ya saa 11 iyo match ni match yifuza kuraba kuko sinazino match zibera muri Amerika yepfo ku match ya saa 8 saa 9 ibyo zirarabwa je ndi hari saa nagiye musanga bariko bararaba kandi zinabize bafise na ari Hilal brand ambassador akomeye bafise Cristiano Ronaldo aragucururiza uko bishoboka nabo rero bagaca bagira amahirwe bafise n'abakinyi benshi bakinye mu mahiganwa akomeye mu Bwongereza za Espagne za France bari yubu benshi barajya irega n'ama equipe y'Ibuga siga bahamagara uko byumva ariko Osimhen aravuga ati jewe ntago ndiko ndaza Fernandes aravuga ntago ndiko ndaza Sarumuniki jewe nk'amahera bariko babemerera arige mvuga ati ego ntago babikwe ariko numvise uburemere bw'amahera nkumva menga noti ba mbega niki kiriko gituma abakinya avuga ati oya kuko kontra nka Fernandes yari miliyoni majana abiri icyazohama abakinnyi umva naba miliyoni menshi ariko avuga ati oya niki wowe ubona gituma kivuga abakinnyi bavuga oya ntiharangiye hari abemera ariko na condition umva shatse hariho n'abakinnyi hari abagenda bivanye buri umwe nkuko bivuze condition ubwanje kwa nka Frank umwe kwa nka iyo offre nuko uvuze ati je noti banga nkagenda ko umuntu afata amafaranga agashira je nzoguhibi uko barazanye Neymar bamwemerera amafaranga nivu barashira Neymar biranga twabonye bareka kumuha ivyo biyemeje uko bubaha kontra kandi muri kontra zabo hari igihe bashiramo amafaranga arengeye kumva umusportif bamwe rero abagifitiye bamwe bafise ivyo bakigwanira bora ko nka Victor Osimhen kuva ku mugabo n'iburayi no munsi abanyanigeria bo gushwanira abakunzi b'umupira wa Afrika kuko agiye hajya abanyafrika dusanzwe turi devalorize mu guhabwa agaciro abakinyi bayo yagiye hariya atavuga no ku mugabo n'iburayi hari igihe yibagirwa kandi Osimhen ni mwataka akomeye avuga mu equipe yose ashaka kumwataka uvuga no agent wiwe uri kunamushimira Arsenal ariko anayishimira ibwira Arsenal reka Benjamin Sesko gena mutore Osimhen mu Arsenal yimbi shaka kuduha umupira uryoshye kuduha burudani iduhe guhangana na zino equipe kuko za Man City kuko Man City ikiraza kandi Man City uko rikiri yubaka za Liverpool ni equipe ziriko ziyubaka bitego bana Chelsea nitwiziga inyuma za Newcastle turiko tuzumva mu matransfer y'imigwi ikomeye kavuga navyo ndagenda Newcastle ibwira ko imari za kene usawe kandi ndamukeneye
yari ama ekipe twari tuzi ko adandaza ariko asigaye akubwira no na Bradford isigaye igara kumukiye kubwira aho yareka acamo kuko ongezako ko ari football iri kiraba mondialize aho ekipe yose isirikira ibintu byabo ikubaka administration kuko kenshi bwabona wasanga ekipe nini iya ziza kwibakira kuri zimwe ntoya mugura musego zirazibaye harona ama ekipe mu mavuga ati Jesse noshora muri no ligue ndimwo ahubwo nemera niyo mu bindi bihugu muganga hasi nemera kuko nisahuye nibazomekura hama dusa nk'abasozera Sarumu duce ku nkuru ishitse mu kanya twese tubonye mu kanya Tottenham Hotspur and Postecoglou kubaha igikombe cha Europa League ati nagasaga warakoze muvyeyi tubanye nivyo tubanye mwarakoze nimwigira amahoro tuyiga abandi Sarumu cari cyo giye umuntu ikaguha ntumushimire muri Tottenham yani Levy yaragerageza kwerekana ko yokwirukana Postecoglou gusa ibinyamakuru bikandika bigarukana ijambo ryajya bati James yose mu mwaka wa kabiri hari ibikombe agira n'amahirwe agera kuri iyo finale bakiri muri zuguru mbe nakagwetse aratwara icyo gikombe kuko yabivuze isezerano ryiwe rirashika mugano musi Daniel bye ntiyishimiye kugumana na Ange Postecoglou yirengagije ibyo yabahaye kuba ibikombe y'imyaka 17 umuji nabo bakubitiye parade umuji w'Irondre abari yerekana mugani ntashimiwe ntibakoze koza nk'iryo ababoss ba Man U bakoze kuri Ten Hag kwiyumvira kwirukana umuntu kare muga yagushikisha ikintu kimwe kaje bati reka ndamurindire wosanga arampaye ibyiza biri imbere muga Daniel ibyo araje ati nico gihe cyo gutandukana Ange Postecoglou mwe narimwe abafana bavuga ati yarakwiye kuhagoma kuko yivugiye ngo mu mwaka wa gatatu ntanga ibyo ntatanze muri sezo zibiri zanjye za mbere iyo entraîneur yiruka kuko yagiye ku gitutu kare yarafaze ruturi yatanguye ari wa muntu wari wese avuga ati Ange Postecoglou mwana umwanya wo kwirukanwa umva mu bisanzwe wewe wavuga iyo bamwongera n'umwaka umwe basi akagerageza cyangwa nawe ubona yuko kugenda byari ngombwa nagende byabona ko bongeza kuko gutanga igikombe kuri ekipe haciye Conte Mourinho hacha Pochettino niwe yaharanze bakipiwe Ange Postecoglou numva bari ko yanabashikanye muri Ligue des Champions akavuye yanagize n'imvune nyinshi bien sûr icyatumye Tottenham isubira inyuma harageze aho ibiniki cyangse centrale yose hagati mu kibuga bose baravunika bande naho yagiye kwisoko mu kwambeza na Manchester bari Charleston babo batabaye neza muri makuru n'umwaka navuga yuko muri kwa Tottenham ntibabaye umwaka mwiza wabaye umwaka w'imvura kuko harageze ahisamisha mu geperi wa gatatu iza kugura abagiye babana ba Bergamo Tottenham ni ya equipe uyu mwaka twabonye ari equipe na equipe isanzwe isanzwe iza kuvuga ati nje gutonda amanota uje gutora amanota umva n'ibintu byabaye umva vyerekana yuko Tottenham itari kuri gwa rugero rushimishije sinzi ngana nabo bazoja ku isoko basome hariye ubona ufise amahirwe menshi yo kumusubira Frank Thomas nanyene ntari muri ya shusho yo guhita habuzwemo na Xavier Hernandez harigeze kuzibika nawe uwo byoshika kaza naho menga bihuha byaho byarasubiye inyuma rero ibyo ubona ari interesse cyane na Thomas Frank ko Thomas Frank no muri Man yaravuze ati ndamuzana amaresezo indi gusa wari wese azoza kwa Tottenham ngo Tottenham ni equipe sinto cyane kuko ni equipe kuva 2015 Tottenham turayumva nane isigare muri B6 yari yubatse naho nyine igura abakinyi bakomeye aba mukinyi mwiza wayo ubwira nka kumutanga hagati muri yo league ikamutanga ayeri yari
hama Salom reka twitege ano ma transfer tukibandanya urazi ko turi muri twagiye mu bihe bya transfer na tugiye kwinjira muri Mondial de Club mu yindi mikino muri kino gihe hari imikino mizi dufise akazi Salom dufise akazi kuko mu minsi za Mondial de Club iratangura twongere tubone abandi bakinyi ukuntu bigaragaza mu equipe ukuntu yigaragaza dufise n'ama equipe meza n'ama equipe yabaye mabi ariko ariyubaka ukavyumva umva Mondial de Club ni irindi higanwa tuzobona mu bundi buryo kuko n'igikombe cy'isi kuko gikina mu kwezi Mondial de Club bayizanye ibyo zarakina mu kwezi umva ukwezi ni twabonye uburyo bw'umupira kandi harimo ama equipe ari meyere iwabo hama Salom hama reka ndagushimire twagiranye ikiganiro cyiza nongera shimira n'abariko badukurikirana abakunzi bacu badukusanzwe badukurikirana kuri JC nongera ndabashimira ukuntu babandanya mu bwitange badushigikira mu bandanye mudushigikira nkuko musanzwe mubikora nongera mukora commentaire partage subscribe mudushigikira tubashe gutera imbere no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu natwe niko kazi kiwacu tubandanya tubibakorera Salom shimira abakunzi bacu twagiranye ibihe byiza no muco gushimira abakunzi ba JC TV bo bagerageza kudukurikirana umunsi ku wundi tubasaba dutera intege mu bikorwa turiko turakora turi ngaha ku bwabo nabo badushigikiye muri commentaire kabisa subscribe ubwo batubwiye n'ivyo tworushirizaho gukora kuko turi ngaha ku bwabo novuga yuko Imana ibahezagiye amasaka n'amasakaramentu niko numva babivuga hama Salom ndagushimiye nongere shimira n'umudirector wacu ari ku ruhande cyane Isaac wakoze cyane Isaac ndamushimiye ifu yuko tuza tumushima kuko nawe tuba turi kumwe mu kiganiro ni timu tuba turi kumwe ariko dufasha ni watumaye amashusho mubona azana na buno buryohe nano majwi mutuma azana na buno buryohe muba mwumva reka nongere ndabashimire ciao ciao